NE Production TV. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Rikitricia Uwera, âgée de 19 ans. Je suis étudiante à l'Université internationale leadership du Burundi en finance et banque. Je suis candidate numéro 25 dans la compétition Miss Burundi 2023 et je représente la province de Kirundo. Abenshi baramuzi kuko ibintu yakoze ibintu by'amateka cyane rwose ariko ntitumuvugira byinshi reka tumusabe abanze yidondore kuri mikrofone za NE Production TV. Turabaha ikaze. Murakoze cyane, nitwa Uwera Rikitricia, nkaba ndi Miss Populaire 2023 nk'uko benshi mubizi. Apart y'ibyo nkaba asanzwe ndi umunyeshuri muri kaminuza mu mwaka wa kabiri mu gisata cya banque finance kuri leadership. Yego, turabyumvise ko ari Tricia Miss Populaire mu Burundi. Yego, turakongera ko 2020 kuba takumenyereye. Tricia ni umuntu uri mu buzima busanzwe mu buzima bwiwe umuntu uri nibaza yuko ari icyo navuze, ndi umunyeshuri bisanzwe, si ndabumba no mu buzima busanzwe ndabumba, nibyo nkora. Yego, tukiri kuri kuba uri Miss Populaire wo mu Burundi 2023. Tricia ni umuntu twamenye cyane muciyamamaza ko waserukiye ubwoko bw'abatwa mu Burundi. Hari komantere nyinshi zagiye ziraza, bamwe ngo sibyo, abandi ngo nibyo, abandi ngo uravye uko asa n'uko ameze n'uko yitwara n'uko avuga si umutwakazi nk'uko abandi nk'uko wowe waserukiye abatwakazi. Ku bwawe gira ico uvuze imbere ya kamera kuri ico kintu, kubera ko ni benshi bagifise amakenga n'uno mwanya. kuri ico novuga ni uko by'ukuri ndi umutwakazi. Yego, hama byaravuzwe, benshi barabivuga yuko atari byo, gusa naco vyantwara kuko navuga ati igikuru si aya majambo ariko aravugwa, ariko igikuru ntangiro nshaka gushikako. Ibyo kuba tutashaka kuvuga kumwe, ibyo nibisanzwe c'est sûr, kuko abantu dukurira ahantu hatandukanye, rero ukaca usanga na la société iriko irakonfluensa ukuntu. Numva ibyo nuba oblige yo kuvuga nk'umuntu ababa nko mu Cankuzo canke mu Kirundo canke hehe, bivanye n'ahantu uba uri na environnement uba urimo. Yego, dufatiye kuco nyene uri mu ihiganwa rya Miss Burundi 2023 ugaseruka nk'umutwakazi, tuzi haza abantu bo mu ntara nyinshi bacumva ko waserutse nk'umutwakazi, ntibamukumiriye wewe witwaye gute, byagenze gute? nkiciyandikisha kuko no mu ihiganwa nari nabivuze yuko ndi umutwakazi, rero nshitse aho abandi bari byari bisanzwe. Naryohewe cyane rwose yuko nasanze yaraye abandi bakobwa nabo nyene babitahura, bavuga ati twese igikuru si ico c'ubwoko, ariko igikuru naho dushaka gushika. Yego, baranyakiriye bisanzwe, twarabanye neza kandi neza cyane rwose, bisanzwe nyene nk'abantu b'abarundikazi twahuriye hamwe, turiko umwe wese afise ihangiro ashaka gushikako. Yego, Miss akaba yarashitse ku ihangiro ryo kuba Miss Populaire. Ni igikorwa kigoye cyane, turiko turagerageza kuri amahiganwa, ni ibintu bitari byoroshe. Kuri wewe ni izihe nguvu wakoresheje, ni akahe kantu wakoresheje katumye uvuga ati jewe uko bigenda kose iri higanwa ntegezogera muri finale nkatahana ikamba rya Miss Populaire? navuga yuko ata nguvu nyinshi nakoresheje, kandi no mu kujayo sinavuga yuko naba Miss Populaire, navuga ati ni Miss Burundi 2023 kuko nico kintu twaba uri kurabona, naho twaba kungana kurya twese turi 26 turi 11, twaguma tuviza ikintu kimwe, twaguma tuvuga ati ni kuba Miss Burundi 2023. Hama kuri ivyo jewe ubwanje nta nguvu nashizemwo, atari inguvu none nashizemwo nizo gusa zo kwemera guhaguruka
nkiyizera jewe nyene nkavuga ati naco bitwaye ico nobandi naco bitwaye ibyo noba mfise cyangwa uko ngana igikuru nuko hari ikintu njaye mfise umugambi nagiye mfise umugambi wo guhingura wo kuzana ahantu yaho ibikozwe mu ibumba bija mu gihe ca none biva muri iki bireka gukoreshwa muri buryo twari dusanzwe tumenyera ariko biza ahantu yaho biza novuga ati modernisation y'ibyo biba byakozwe mu ibumba rero navuga ati igikuru nuko niyo projet ndiko ndafise projet kandi jewe ubwanje ndizera izo nizo nguvu mbona yuko nashizemwo ariko nibagiye yuko harabaye n'abavyeyi banje banshigikira cyane gose kuko iyo uri umwana uri kuraja mu bintu bitandukanye umuvyeyi agushigikira biroroshe cyane gose gutera imbere rero ndashimira cyane gose abavyeyi banje kuba baranshigikiye bakumva yuko ngiye mu kintu ciza bakanyemerera ndashimira aussi na Fondation Filmito Jaba kubera yoyo yari ifise projet muri fondation nyene ya Miss Nakaranga aho bashigikira uwo mukobwa wese w'umutwakazi agiye mu competition ya Miss aho bafashije na Miss Kayanza 2020 hama aussi bumvise yuko nanje ngiye mu higanwa rya Miss Burundi bararyohewe cyane gose hama baravuga ati reka wewe tugufate mu mugongo yego tukiri ku kintu cya Miss Kayanza carigeze kubaho turatora Miss Kayanza umutwakazi icyo gihe haravuzwe amajambo adasanzwe harabayeho n'ikintu cyo kuvuga ko boba bakoresheje ubwoko buserukiwe rimwe arivyo kenshi abo usanga bariko baritwaza ko bakavuga ati aje aserukira abatwakazi ategerezwa kuba ku bwawe nicyo cyatumye ushika kugeze canke wowe wavuga ati ubwoko n'ubwoko uko bigenda kose waragwanye mpaka ugera ngaho icyo navuga ni uko naragwanye intambara itashoboye kuboneka hanze gusa naragwanye uko kugwana nako si kugwana hanze ibintu by'inkoho yayo ariko ni kuba kugwana yaho uvuga ati yaho wishyira mu kibanza yaho uvuga ati ntegerezwa kwiga ikintu cyose gishasha banzanira ije yari ishuro rya mbere ngiye mahiganwa nkayo encore plus mu rwego rw'igihugu urumva yuko bari ikintu giteye ubwoba kigoye rero ndavuga ati jewe ngiye ati riheganwa ngiyemo ico nzokora nuko nzoja muri ca kibanza avuga ati ivyo bazonzanira byose nimba ari byo niga negerezwa kuja ahantu yaho noroshe umutima nkiga niyoroshe jewe nyene nkiga ngakunda kumenya ibindi bintu bishasha kuba naravuze yuko ndi umutwakazi ntihari kugira ngo bace bantora kubera yuko ndi umutwakazi no kuko muri mwihiganwa rya Miss Burundi kandi ndazi no mu yandi mahiganwa bararaba ikintu c'ubwenge ubwiza akaranga imico ivyo byose ariko igikuru n'ubwenge kandi naje ubwenge ndabufise ndabizi rero kuba narakivuze yari juste un message kugira ngo ashobore kubwira nabo bandi bafashe yuko abatwakazi canke abatwa ari babantu menga batura ibintu kwa gusa ari babantu menga babereye ibintu bya gusa sino ubwabo naco bashoboye ico nico nashatse gukura yuko abantu bakura mu vyumviro vyawe sino tumeze nk'abandi kandi hari incabwenge no muri twebwe ego Tricia baratora nka Miss Populaire nirihe tandukaniro riri hari hagati ya Tricia wa kera tuzi yakuze mu buzima bwiwe Tricia w'uno munsi ari Miss Populaire itandukaniro rirahari cyane gose rirahari kuko Tricia ubwa mbere ataja mu ihiganwa yari umwana ari ngaho nyene ari muhira aja ku ishuri akaja nyene mu activité nyene yiwe bisanzwe akaba ari umunyatekanye ngaho avuga ati je n'ishuri gusa hamwe no kuryoherwa n'abagenzi guteramana n'abagenzi ariko Miss Populaire naryo ryiyongereye ko yaciye aba umuntu umenga aragoye gufata rwose yaciye aba umuntu gusa uca usanga nyine hari ibintu mvuga ati hari ibintu niyemeje kuko ava hoho nta engagement nari mfise navuga ati mbayeho mu buzima busanzwe ati buraca bukira bimeze uko ariko se turabahaye inyandiko cyangwa umuntu muherereye
nk'uko mubibona turi kuri mikorofone za NA Production TV tukaba turi kumwe n'umutumire adasanzwe abenshi baramuzi kuko ibintu yakoze ibintu by'amateka cyane rwose ariko tumubwire byinshi reka tumusabe abanze yidondore kuri mikorofone za NA Production TV turaguha ikaze. Murakoze cyane, nitwa Uwera Kitricia nkaba ndi Miss Populaire 2023 nk'uko benshi mubizi. Apart y'ibyo nkaba asanzwe ndi umunyeshuri muri kaminuza mu mwaka wa kabiri mu gisata cya banque finance kuri leadership. Yego, turabyumvise ko ari Tricia Miss Populaire wo mu Burundi. yego. turakongera ko 2020 ku batakumenyereye Tricia ni umuntu uri mu buzima busanzwe mu buzima bwiwe umuntu uri nibaza yuko ari icyo navuze, ndi umunyeshuri bisanzwe, yewe si ndabumba no mu buzima busanzwe ndabumba, nibyo nkora. Yego, tukiri kuri kuba uri Miss Populaire wo mu Burundi 2023 Tricia ni umuntu twamenye cyane muciyamamaza ko waserukiye ubwoko bw'abatwa mu Burundi. Hari komantere nyinshi zagiye ziraza, bamwe ngo sibyo, abandi ngo nibyo, abandi ngo uravye uko asa n'uko ameze n'uko yitwara n'uko avuga si umutwakazi nk'uko abandi nk'uko wowe waserukiye abatwakazi. Ku bwawe gira ico uvuze imbere ya kamera kuri ico kintu kubera ko ni benshi bagifise amakenga n'uno mwanya. kuri icyo navuga ni uko by'ukuri ndi umutwakazi. Yego, byaravuzwe benshi barabivuga yuko atari byo, gusa ntacyo byantwara kuko navuga ati igikuru si aya majambo ariko aravugwa, ariko igikuru ntihangiro nshaka gushikako. Ibyo kuba tutashaka kuvuga kumwe ibyo n'ibisanzwe sesio, kuko abantu dukurira ahantu hatandukanye, rero ukaca usanga na la societe iriko yakwinfluensa ukuntu urumva ibyo nuba oblige yo kuvuga nk'umuntu aba nko mu Cankuzo canke mu Kirundo canke hehe, bivanye n'ahantu uba uri na environnement uba urimo. Yego, dufatiye ku cyo nyene uri mu ihiganwa rya Miss Burundi 2023 ugaseruka nk'umutwakazi, tuzihaza abantu bo mu ntara nyinshi bacumva ko waserutse nk'umutwakazi, ntibamukumiriye wewe witwaye gute, byagenze gute? nk'iciyandikisha kuko no mu ihiganwa nari nabivuze yuko ndi umutwakazi, rero nshitse aho abandi bari byari bisanzwe. Naryohewe cyane rwose yuko nasanze yaraye abandi bakobwa nabo nyene babitahura, bavuga ati twese igikuru si ico c'ubwoko, ariko igikuru naho dushaka gushika. Yego, baranyakiriye bisanzwe, twarabanye neza kandi neza cyane rwose, bisanzwe nyene nk'abantu b'abarundikazi twahuriye hamwe, turiko umwe wese afise ihangiro ashaka gushikako. Yego, Miss akaba yarashitse ku ihangiro ryo kuba Miss Populaire. Ni igikorwa kigoye cyane, turiko turagerageza kuri amahiganwa, ni ibintu bitari byoroshe. Kuri wewe ni izihe ngufu wakoresheje, ni akahe kantu wakoresheje katumye uvuga ati jewe uko bigenda kose iri higanwa ntegezogera muri finale nkatahana ikamba rya Miss Populaire? navuga yuko atanga nyinshi nakoresheje, kandi no mu kujayo sinavuga yuko naba Miss Populaire, navuga ati ni Miss Burundi 2023 kuko nico kintu twaba uri kurabona, naho twaba kungana kujya twese turi 26 turi 11, twaguma tuviza ikintu kimwe, twaguma tuvuga ati ni kuba Miss Burundi 2023. Hama kuri ivyo jewe ubwanje nta nguvu nashizemwo, atari inguvu nashizemwo nizo gusa zo kwemera guhaguruka nkiyizera jewe nyene, nkavuga ati naco bitwaye ico nobandi, naco bitwaye ivyo noba mfise canke uko ngana. Igikuru nuko narihaye intumbero, narihaye engagement yuko, kandi ndiha n'umugambi nshaka yuko uranguka. Ego, urumva muri no minsi rero mba umuntu nyene ndi concentré kuri ivyo vy'imigambi,
yuko uranguka ariko kitabuze nyine yuko umuntu araja gusenga umuntu aratera inkuru n'abandi yego mu kibano cyangwa ku ishuri bivanye naho kenshi bakunda guteramira bakwakiriye ko tumaze guhabwa ikamba rya Miss Populaire mu Burundi. bararyohewe cyane rwose yego bararyohewe cyane rwose ko nabo nyine bamaze kumva deja yuko ngiye mu ihiganwa rya Miss Burundi benshi baragira ubwoba bo nyine ati sa tugiye mu ihiganwa nyine ryo ku rwego rw'igihugu ati wumva uri hareze ati je n'amahoro ati nije nabishatse kuja mu ihiganwa yego rero babonye finalite yabyo babonye amaherezo yabyo bararyohewe cyane rwose baravuze ati kuko baranshigikiye abagenzi banje baranshigikiye abo dusengera hamwe kuri Spirit Garden Church baranshigikiye cyane rwose rero babonye resultat bararyohewe cyane rwose yego babyakiriye neza cyane mu majambo make. Hari igihe uciyumvira kuja mu higanwa ukabihanuza abantu kubera ko bamaze gufata ko ari ibintu kumbure bijamwo umukobwa atari uwo ari we wese, hari benshi bagifata ihiganwa rya Miss nko twavuga ko ari nko kwirata, hari benshi uhanuza baba mu bavyeyi canke mu muryango cane cane tugiye ku ruhande rw'abavyeyi ukibabwira ko ushaka guhiganwa mu ihiganwa ry'ubwiza n'ubwenge ku gihugu cawe bavyakiriye gute? bavyakiriye neza cyane rwose. Ntabaguciye intege? Oya, mu bavyeyi banje vraiment nawanciye intege kandi no mu muryango nyene iwacu nawanciye intege ahubwo bavuga ati kuri inzu uvyiyumvira ati ni ikintu ciza cyane rwose ati nogende nawe wigerageze. Yego. Tricia ubu akaba ari Miss Populaire. Yego. Hari byinshi tuba tuzi ku muntu utaraba Miss, cyane cyane ko bavuze ngo ubu harajemo akandi kantu Tricia wa kera na Tricia ubu, mbega ntaho byagusabye guheba abagenzi bamwe bivanye n'ingendo uko mwagendana basi bivanye n'uko ibyo mwaganira ibyumviro mwaganira ugaca usanga benshi bako baraguta hejuru yo kuvuga ati ujya ararenze ni Miss w'u Burundi, ntibyagushikiye? Icyo navuga cyo bon icyo sinakizi neza gusa uko nitwara hamwe n'abagenzi banje c'est simple, turabandanya tuganira bisanzwe tugatera inkuru bisanzwe ariko aussi ndaraba les priorités. Abantu tuvugana kenshi n'abantu mvuga ati ni umuntu ariko araza anyorienta kuri vision yanje, ni umuntu ariko araza anyereka inzira nocamwe kugira nshike handi shaka gushika. Urumva yuko uyo onye niwe ca tuvugana cyane rwose, sino n'abandi ndabavugisha tukaramukanya tugatera inkuru nimba ari blague. Yego. Iki kintu cyakugoye mu higanwa? Ikintu cyangoye mu higanwa navuga yuko atacoba gihari. Yego. Na public wasanze nyine muri demi-finale. Muri demi-finale niho kurumva byari bya mbere ngomba mbe rero exposé devant le public. Nagize ubwoba nikija kuri scène nagenda umutima ndiko ndajogomera na je ubwanje, ariko uko haguma haca umwanya ko twaguma dusubirayo ubwa mbere twagenda turadefira dusubirayo kuvuga amaproje nk'umwe tukadushyira kandi tukadefira, urumva ukuntu twaguma tugira byaratinda bigahera, ariko nk'igitangura nyine ngomba nangure gutambuka umutima warasinze cyane rwose ndagati none nibyo nkora ati nje gukora iki gusa nibyo bindi nyine uvuga ati ntegereza kubikora ati ko namaze kubijyamo nta n'umwe yankuye muhira ntegereza kubikora neza. Rero ivyo narabisiyomonse narashoboye kubirengera ubwenge sesio buraza ubwoba buraza yaho wumva uvuga ati none kajugumira nyine muri wewe ndana ariko biza birahera uko ucuguma umenyera public. Muri demi-finale niho public yananiye kumetrize, niho yari yameze nk'iyingora kumetrize, ariko muri finale byari bituma hona namaze kumenyera. Yego. Muri finale maze guhabwa wumvise usoma wahabwa ikamba rya Miss Populaire, muri wewe uyakiriye gute?
naryohewe cyane rwose yego abarundi bavuga ngo iyo baryohewe ntibarira kandi iryo higanwa n'ihiganwa silivopure mbona umenga riragoye na jewe ubwanje bahejeje kuguproklama nka Miss Populaire ugatorwa muri barya abandi mwari kumwe uyakiriye gute muri wewe? nararyohewe cyane rwose nararyohewe kandi nashimiye Imana kuba bigenze uko ko navuga ati byose ni ku mugambi w'Imana gusa ahanini nararyohewe cyane rwose no kuba nashoboye no kuba mu batowe. Tugaruke ku kintu cya projet wavuze ko ugiye gukora imbere ya public imbere y'igihugu cyawe uteye ihe ntambwe nihe ntambwe umaze gutera kugira ngo uvuga ati tugitangurana araha ubu uko igihe kigiye kiragenda ngeza aha ku bwawe bivanye na projet yawe hariho akarusho? Ku cya projet navuga yuko ata ntambwe nini ndatera nta ntambwe nini ndatera kuko ubu unye ndacabandanya nkora bisanzwe turashobora ndafite n'umugwi dukorana mu buterere muri quartier Nyarumanga hari umugwi nyene w'abatwa turiko turakorana turacabumba bisanzwe sindashika kuri iyo etape yaho mvuga ati turazanya kandi kantu gashaje ariko icyo ndiko ndakora ubu ni uko ndiko ndasaba uburyo ahantu hatandukanye ni nayo mpamvu notumirira n'umuntu wese ariko aratwumviriza yuko mfise umugambi wo nawuvuze yuko ari uwo kuzana yaho ibikozwe mu ibumba biba ikindi kintu ciza ikindi kintu novuga ati gifise valeur ajoutée kirimo akandi kantu akandi kabijya kotuma cyateho umuntu kugira ngo gisubire gikoreshwe tusubire tugarukane kakaranga ko gukoresha ibivuye mu ibumba. Niyo mpamvu rero numirira n'umuntu wese ashaka kunerera arahawe ikaze yego nico novuga ku mugambi wanje. Tukiri kushaka kuguterera Tricia uwifuza kuguterera by'ikiganiro yomukura he imbuga ukoresha sinzi bivanye n'icyo wategekanije kugira ngo umuntu wese aza kumva iziganiro akaba yumva akozwe ku mutima n'ivyumviro byawe akifuza kugushigikira yo gukura he? Ndibaza ndaza gusiga mes contacts yego ndasiga mes contacts ndasiga mes coordonnées amacoordonnées yanje yose ndayasiga umuntu ashobora kuyansangako yego. Uriko urakorana umugambi n'abatwakazi kumbure bobo hari igihe tuba tubona umenga bobo n'abantu mu bikorwa by'iterambere bacishira inyuma cyane gose ku bwawe birakorohera kubumvisha yuko ibikorwa byabo ari byo byanyu bizotera imbere biguciyeko birakorohera hageze kubumvisha ico kintu? Yego biranyorohera cyane gose kuko n'icambere kibatuma boroherwa nuko ubwa mbere bumvise yuko na jewe turi bamwe ndi umutwakazi nabo bica byoroha cyane gose kuko ndababwira ibintu byinshi naciyemo ndetse n'iryo higanwa nkabasiga ukuntu byagenze yuko nabifashe nk'ibisanzwe nkabereka yuko nabonye niba bishatse bashobora gushika kure hashoboka. Biranyorohera cyane gose kuko canza ndabaha n'uturorero tundi two hafi kugira ngo bashobore kubona yuko bwa bundi ubuzima bwabo si bwa bundi bw'inyuma gusa ariko bashobora gutera intambwe bakaja imbere. Yego gira akantu tumiriye urundi rwaruka kumbure haba mu batwakazi haba mu bandi basanzwe ubwoko bwose buseruka nkawe Tricia Miss Populaire 2023 gira akantu batumiriye? Icyo nabatumirira ni uko bohaguruka ndazi ku bantu nabo boba bataragira ihangiro novuga ati bataragira vision bataragira aho bashaka gushika bicare bonyene birimbureko babirabe bavuga ati none jewe ko naremwe n'Imana nkisanga ku isi mbega nigiki noba nashiriweho ku isi kugira ngo bashobore kubona ahantu bashaka gushika. Umaze kuhabona biroroshe cyane gose naho rimwe bigoye yuko uvuga ati ndahagurutse rero nje gukora hamwe ikinjana cyangwa ikingenekereza hamwe shaka gushika. Umaze kuronka vision yiwawe
ndabatumira yuko boca bahaguruka boca bafata umwanya bakavuga ati rero iki nico gihe cyo gukora narindira ati ndindiriye mu myaka 3 tindindiriye muri irya ndwiza ndindiriye muri iyi minsi 2 ndindiriye ryari oya nahaguruke akore kandi mu gihe ariko arakora ikintu akunda wenyene nahoza ibisika bikamwereka yuko bidashobora gukunda yuko atera imbere ivyo akavyihoza ari ikintu akunda aguma yakigumyeko rero ico nababwira amajambo make nuko bohaguruka bagakora kandi bose bagashikama mu byo baba bariko barakora bakizera bo nyene yego rero benshi batinya kuja mu higanwa rya Miss bivanye no kwikumira nabo gira akajambo babwiye icyo nababwira cyo nuko ibyo byo kwikumira ntibikenewe kuko mu bisanzwe twese turi abantu kandi twaremwe n'Imana apa y'ibyo bindi by'amoko batuzaniye abandi bantu rero igikuru ni cya kinini nayimeje kuvuga amaze kubona yuko ko hari amakritère barabira ko muri Miss Burundi amaze mu gihe yabonye yuko yayakwijije yose nta mpamvu n'imwe yo kwikumira nta mpamvu n'imwe yo kuvuga ati Jesse nojaye ko nsanga y'abakobwa beza ntarimenyereye kubona ibyo naco bitwaye ariko mu gihe avuga ati jewe ndizera ati kandi ndazi yuko nimba ari ubwenge ndabufise no mutumira yuko yojaye ndetse naho toba Miss Burundi higanwa rya Miss Burundi naco bari ikindi kintu cose activity iyo ariyo yose ariko imutuma atera imbere cyangwa abona ati inye hari ikintu ushobora gukuramo kinyungura ubwenge yoja atakwikomera reka tugushimire murakoze cyane twizere ko nitwasohoka gutumira muri studio za NA Production TV zo kwitaba cyane gose reka dushimira bariko baradukurikirana bose tubasaba gukora subscribe ku kiganiro turiko turakora share na commentaire kugira ngo commentaire zanyu ziratuma tumenya aho duhindura tukamenya nico dukwiye kongera tugatubitse ko NA Production TV ije kuganya urwaruka cyane cyane ni televiziyo ije gushigikira urwaruka mu mpano zabo haba mu nkino art musique aho hose tuba turi kumwe nabo reka dushimire umutumire wacu tukubwira ko tugukunda cyane murakoze cyane ciao ciao NE Production TV.